nyakubahwa ntumwa ya leta umushikiranganji wa Yoba ushinzwe igipolisi mu biro by'umukuru w'igihugu asubikiye leta muri buno rubanza, banyakubahwa mushinzwe amabanga atandukanye, nyakubahwa Perezidante Bantunganya bigeze kurongora iki gihugu, banyakubahwa bashinga amateka, banyakubahwa bakenguza amateka, nyakubahwa buramatari w'iyi provinsi yacu ya Bubanza, nyakubahwa umukuru wa sentare ashinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, nyakubahwa urongoye ku rwego rwa province umugambwe CNDD-FDD, nyakubahwa Musenyeri Bonaventure Nahimana urongoye diyoseze nkuru ya Gitega, ukaba unarongoye inama y'abepiskopi katolika mu Burundi, ukaba kandi wari uhagarariye umuvyeyi wacu Papa Francisco muri diyoseze ya Rutana, nyakubahwa Musenyeri Salvatore Nicikeretse urongoye diyoseze ya Bururi, ukaba n'icegera c'urongoye inama y'abepiskopi katolika yo mu Burundi, nyakubahwa Musenyeri Gervasi Banshimiye-Ubusa urongoye diyoseze nkuru ya Bujumbura, ukaba unaraba igisata c'amadiyoseze ya Bujumbura, Bubanza na Bururi, nyakubahwa Musenyeri Yohakimu Ntabondereye urongoye diyoseze ya Muyinga, nyakubahwa Musenyeri Blaise Nzeyimana urongoye diyoseze ya Ruyigi, nyakubahwa Musenyeri George Bizimana urongoye diyoseze ya Ngozi, ukaba ari nawe wari uhagarariye umuvyeyi wacu Papa Francisco muri iyi diyoseze ya Bubanza, nyakubahwa Musenyeri Leonidas Nitereka umuvyeyi wacu Papa Francisco aherutse gushinga diyoseze ya Rutana, nyakubahwa Musenyeri Evariste Ngoyagoye uri mu karuhuko, ukaba wabaye wa mbere yarongoye diyoseze ya Bubanza imbere yuko ugenda kurongora diyoseze nkuru ya Bujumbura, nyakubahwa Musenyeri Simoni Ntamwana uri mu karuhuko, ukaba wararongoye diyoseze ya Bujumbura imbere yuko uja kurongora diyoseze nkuru ya Gitega, nyakubahwa Musenyeri Yohani Ntagwarara wahora urongoye iyi diyoseze ya Bubanza, nyakubahwa Musenyeri Edouard Sinayobye urongoye diyoseze ya Cangugu mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, nyakubahwa Musenyeri Papias Musengamana urongoye diyoseze ya Byumba mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, nyakubahwa Musenyeri Celestin Hakizimana urongoye diyoseze ya Gikongoro mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, nyakubahwa Musenyeri Roger Humbeji urongoye diyoseze nkuru ya Cotonou hariya mu gihugu ca Benin, nyakubahwa Frera Roger Gahise urongoye igisata c'abadominikani muri Afrika, ukaba n'umwe mu bahanuzi b'urongoye umuryango w'abadominikani ku isi, nyakubahwa Nizigiyimana Cleophas urongoye intara ya Bubanza, nyakubahwa Kareme Bizoza urongoye intara ya Cibitoke, banyakubahwa bashinzwe inzego za leta mu mice itandukanye, nyakubahwa umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu Domitiano Ndayizeye, banyakubahwa murongo y'amadini atandukanye, banyakubahwa basaserdoti,
na cyane cyane mwebwe basaserdoti ba diyoseze ya Bubanza dusangiye ibanga yo gusukurira igihugu c'abana b'Imana muri ino diyoseze, bavukanyi, bafurera n'ababikira dusangiye umuryango wa bene Dominiko nakuriyemwo, nkaba nitanguye mugabo tuguma turi kumwe. Banyakubahwa bihebeye Imana, muguma mutwibutsa ibyiza n'ukuri urukundo rw'Imana birangura mu buzima bwacu. Bavukanyi ba Kristu mwese mwahawe batisimu itugena mu cicaro c'abakiriye inyigisho, ubuzima, urupfu n'izuka rya Yezu Kristu. Bavukanyi mugize umuryango w'abana b'Imana mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwa Ekleziya, bane b'Imana mwese mukoraniye hano mukaba mwashimye kwifatanya natwe muri runo rubanza. Tugire Kristu, tugire Kristu. Ijambo ry'uno munsi ridugukeza Imana dukenguruka. Imana ninahazwe, Imana nishemezwe, nihabwa impundu yo itanga ubuzima igatunganya imyanya n'ibihe. Nihimbazwe yo itunganiriza abayo, ikabarema mu muryango w'abana bayo, niyo yategekanije indinganizo ya Ekleziya n'igisata cayo kiri mu Burundi, niyo yatunganije na diyoseze ya Bubanza, ubu ikaba iriko irarimbanya imyaka 45. Iyo yadukoranije hano uno munsi muri runo rubanza, ikaturema mu magara make yacu, ikadushinga ubutumwa turangura, tumenya kwitwama hafi, ikadukomeza kugira ngo ishaka ryayo ribandanye ritera imbere. Muzomenye ukuri